amazina yanje ni Isayi Ndayihimbaza mvuka ngaha mu gisagara ca Bujumbura no mu bikorero twabo bakiri batoyi ico njeje muri entreprise Maison Isane ni yanje novuga ngo sur le propriétaire rimwe nevyo mweneyo ibikorerwa muri Maison Isane ubwa mbere ni novuga ngo ni entreprise igengwa n'amategeko y'igihugu c'u Burundi. Wumvise maison nyene ko muvyumva ngo inzu hama Isane nataranije amazina yanje abiri mu gutanguza. Mvuze ngo mu nzu nikora yuko mu mutima wanje sinumva nshaka kurondera amafaranga gusa, ubundi nifuza kuzana ahantu nshobora kurerera n'abandi bakazohakurira by'ukuri bakahaterera imbere. Hama no munsi ko dukora amasabuni yo koga novuga ngo ari ashobora kuvura ingwara zimwe ku mubiri w'umuntu. Harimo amavuta, harimo n'ibindi bitandukanye nyine tusanzwe tumenyereye, amasabuni y'amazi, amasabuni y'ifu byo bita ngo omo n'utundi. No musi nje dufise ariko nuko mu misi iri imbere twikanya gushiramwo n'ibindi. Maison Isane uko yiyumviriwe navuga maze imyaka myinshi ndiko ndakora entrepreneuria. Ndi mutoyi je natanga ko amafaranga menshi niga mu mwaka w'8. Ku muntu akiri mutoya rero je ndiko ndakora nagenda ndabona izindi ntambamye, nkabona yuko ko biri kose hari binakunda bivuga ngo gutungira ahantu abandi bakenye si ikintu coroshe. Biza kunsunikira kwinjira muri entrepreneuria sociale. Munyuma ntangura ko ibidukikije, ndakora igihe kitari gitoya, ndatera ibiti byinshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura, mfise intumbero zitandukanye nko guhagararira amahoro n'ibindi. Mugabo munyuma nagiye kwisanga ntashobora kuzuza uburyo nkoresha nama ndiko ndasaba abandi, campitamo kubwo wanje kurondera ikintu gishobora kumpa amafaranga yanje bwite kugira ngo abaje finance ibikorwa nja gukorera abene gihugu. Ubwa mbere ivyo tuko turakora ngaho iwacu mwishirahamwe iwacu ko nivyo n'ibintu byinshi abo tuko turakorana n'ugwaruka nivyo nkuko mu bivuze. Ariko nca nsubira inyuma, jewe ubwa mbere umutima wanje nta na gato yari amafaranga ubwa mbere, ahubwo kwari ugufasha mu guterera mu iterambere ry'igihugu, mu guhindura abantu, kubera ko tugiye kubiraba mu Burundi turafise ingorane aho ugwaruka nuvuga ngo ntirurafata ingingo ivyo rugomba kubamwo. Rero kenshi ugiye guhera ku bantu bakuze uba wibagiye kazuza karekare k'igihugu. Umuntu aterera imbere ku kazi akabimenya akaba mu professionnel. Ko tudahendanye turazi yuko mu Burundi canke mu bindi bihugu yusabye akazi ku ba boss batandukanye kenshi barasaba experience professionnelle. None nabo utayifise utaronse umuntu agura akazi woyikura he? Uwo mutima rero watumye ndabikora gutyo. Ico bibungura abo tuba turi kumwe nyoza yuko ubwa mbere nuko bamenye umwuga. Ejo naho tuba tukiri kumwe kuko jewe sindo umuntu sindi Imana, tushaka ko ari kumwe ejo bakaja handi bagakora utundi twiwabo. Byarabunguye ko baramenye ibitari bike. Hama iyo tuvuze entrepreneuria cyangwa urudandazwa si ibintu gusa, harimo n'ama-challenge muhura. Rero nimba baraje ngaha umunsi umwe tukirigwana bakabona ingene nirigwa inzara kugira ngo je mpembe umukozi, atuka byarabigishije, byaraberetse ingene ubuzima bumeze, ejo bashobora kuva mu kindi kintu. Naho tuba tukiri kumwe kumure baragiye ahandi bashobora kuva mu kintu kidasanzwe. Mugabo kandi ntirengagije yuko ejo ni gwabura uruganda runiniya tuzoba turi kumwe. Nanje nateguye main d'œuvre ku ruhande rumwe, nakoreye igihugu, Imana n'igihugu canje, kandi naje narikoreye ko nateguye main d'œuvre ishobora kuzomfasha mu minsi iri imbere. Intambamyi dukunda guhura nazo bwa mbere kamvuge ngo uburyo, amafaranga kugira ngo tuyashikire uyashikira warushe bidasanzwe. Ico ni ikintu ca mbere. Hama ikindi naco mu kibano ubwa mbere ntibadutahura. Nkanje ndazi ko inshuro nyinshi bambona nk'umuntu agwaye mu mutwe, umuntu yiyumvira bamanza kuraba imyaka caraba ivyo uri kuvuga ko ushaka ngo izine y'akarorero mu karere, bakabona bacabanza kuraba ngo uvaha umeze gutya.
ubwa mbere ntuzi no kuvuga gose bakakudekriva cyangwa ngo ntabyo uzoshobora wewe, izo ni indoto. Ariko kandi uko jewe mba mezi ndarinda nkavuga ati uko biri kose ndazi ko nshoboye, nuko uno munsi mwasanze hano si ikintu coroshe kugira usange umwana akiri muto, umujene akiri mutoya ariko akorera ahantu nk'aha, si ikintu coroshe. Ni ukuvuga ngo hariho intambuko umuntu aba yarateye. Hama matière première mu Burundi tubifise byose, bahora babivuga, bahora babisigura abarongoye igihugu ati igihugu kirimo ibintu byose birimwo n'ukuri, nanjye ndabishimangira. Nta kintu na kimwe ushobora kurondera ngo ukibure ngaha wabigombye, ahubwo gusa ntitwabihaye agaciro. Aya mashurwe nyine muko murabona ngaha ayashobora kuvamwo ibintu bitandukanye umuntu aronde, upfa kumenya izina ryaco le nom scientifique, ukazushira muri internet bashaka kubwira ama caractéristiques y'ivyo bintu, ucumenya uti iki kintu burya covamwo iki cofashe iki covamwo ibintu bimota neza, kacu bigikoresha. Matière première zirahari, utubuze natwe dukeyi nkaje ma conserva n'ibindi shaka kudutuma mugabo amen watumye dukeya, ariko kandi akabijya twe tubaza ko dufise nuko turafise ama conserva ari naturel. Mu kiringo c'imyaka ishika kuri 2 tumaze ko turakora bino bintu hano. Icyo no kwishimira ubwa mbere nuko natanguye gukorera mu nzu tubamo muhira, nafashe barza ni natanguye gukoreramo. Inzira byaciyemo kugira ngo nshika ngaha sindazigarukako, ariko ko no musi ushobora kuza hano ni iteka. Icyo ni icya mbere. Hama icya kabiri, natanguje umutahe ubusa, mugabo no munsi ndashobora kuba ndi mu bantu bamaze gukoresha amafaranga amamiliyoni menshi, dasubiyemo amamiliyoni menshi. Kubona rero narashoboye gukoresha amamiliyoni menshi ntayatwaye mu bube gito, ntayatwaye gusorora ngo mvuge ngo nagiye kuyakoresha ibintu bitagira akamaro, mugabo nkaba nariko ndinvestisa ku myaka yiwanje, ako n'akarusho kandi kadasanzwe. Hama ikindi naco experience professionnelle. Uno munsi influence mfise kuri marché irafise ikivuga ku muntu angana nkanje, nuko rero tuzohurira mu bindi bintu bitandukanye tuvuga ati uyu muntu angana gutya ashobora kuba ameze gutya gute. Ako gose n'akarusho nivyo kuri mu mafaranga, kuko amafaranga sindunguka by'ukuri ko ndabishaka, ariko ndabona yuko nk'inyuma y'imyaka nk'ibiri imbere shobora kuba n'uwundi muntu adasanzwe. Abo tuba turakorana shobora kuba abantu badasanzwe, tuvuze umutahe, tuvuze ibyo umuntu amaze gukoresha, rimwe na rimwe riba ribanga kugira ngo dukinge ibyo tuba turakora, ariko ndashaka kuvuga yuko turashobora kuba tumaze gukoresha amafaranga yababa canke arenga gatoya imiliyoni 18. Aho mfashe amadepense yose nako ibyagiye birakogwa buhoro buhoro mu kiringo tugezemo, ndavye na historique bancaire kungende bimeze amafaranga yakoze muri bino bintu, ntavuga ngo nayatwaye mu ngeso mbi nkuko kunda gushikira urundi gwaruka. Burya igihugu gihera mu muryango, intwaro y'igihugu ihera mu muryango. Nimba ibi bintu bishobora kuzokura ugwaruka rumwe mu miryango rukabaha akazi, igihugu kizaba kironse, ko igihugu ni twebwe. Nimba dushobora gutanga akazi, igihugu kirungutse. Nimba ibyo duko turakora ibyo bishobora kugera ahantu bisahiriza mu magara y'abantu, igihugu kizoba cungutse, kuko igihugu mu baraje amakuru dutanga kagura imiti, kagura ibintu bitandukanye kugira ngo babungabunga amagara yacu, bije gufasha n'iterambere ku gihugu. Igihugu ni muri rusange, tuba turemuruye abarongozi. Je sinababwiye, je nta kazi nja gushaka, naho uza niki naho kamu nyene ndavuga ati tekana, umva ko ndafise ikintu ndemurura igihugu cyane. Muri kazoza nibaza yuko ubwa mbere no kumanza guteza imbere kino gikorwa ikaba izine nziza,
ni by'ukuri nari nzi yuko iki gihe kizogera narabishitse ko kubera yuko nako ndateganya gutumira aba investisseurs kuza ngo bamfashe uru rugamba ndimwo mu minsi iri imbere. Nibaza yuko bishoboka kubiko ko turabikorerako kugira ngo kibe ikintu kininiya kirimo amafaranga menshi gishobora guhakaza abantu benshi amajana bashoboka canke ibihumbi. No, mugabo naho novuga gutyo sinovuga ngo nzohereza muri ibi ninabona kimaze gutekana neza dushiramwo ibifungurwa. Ubwa mbere kugwaruka mvuze makeya nibahaguruke bakore, ntibaje no kwirukira ubuzi bwa leta n'ibindi, kuko umuntu agomba gukena wa mbere naza yuko akorera leta kuko nta mafaranga ariyo, kandi igihugu gikeneye amafaranga. Nibinjire muri entrepreneuria b'investissement dukeya twabo bakore batera imbere. Hama ikindi nobongera ntibahera ku mutahe munini. Twese turakunda marix, turakunda amabiro meza, mugabo guhera ku mutahe munini no guhomba. Utangura buhoro buhoro kujya nanje nababwiye ngo nahereye muri sari wacu ku mafaranga makeya gose kuri administration y'igihugu executive. Reka mpere kuri nye n'icubahiro umukuru w'igihugu nukuducira inzira. Barabikora n'ukuri, babandanye baducira inzira, twebwe natwe twikorera akazi tuzana amafaranga. Hari amategeko menshi usanga by'ukuri ariho mugabo atatworohereza canke adashirwa mu ngiro neza uko byategereza kugenda. Muri mise en application bagerageza gucamo inguvu, bazi baranadukoranya tubabwira ingorane duhura nazo kugira ngo ivyo bintu bihinyanyugwe ejo twubaka Burundi. Uwo dukenera ubwa mbere jewe en personne, jewe bwite uwo nkenera ndafise contact telefone ni 72 ubusa 22 434. Iyo ni nimero professionnelle wale wese antorako ahariho hose, ni na WhatsApp. Hama icya kabiri no musi ko dukora muri quartier industriel, no mutumba witiririwe amahinguriro, ibarabara gitiririwe uburinyi, urupango inimero 10 ni nyuma yo kwa Siyoni. Ibarabara uduga rikurikira ijya Otrako. Aho uhashitse urashobora kubaza wari wese ashaka kurangira aho tuba turakorera, ukabaza ati maison isane canke gwaruka muziruko urakora ibikoresho byo kugira isuku biri naturel, benshi baratuzi. Hama ikindi naco ama produit yacu tuba turakora nk'amavuta, amasabuni. Ubwa mbere turakora marivrezo, kubera ko nibwo buryo bwiza bwo korohereza abakiriya bacu. Turabakora marivrezo, baragira amacommande baciye kuri iyo nimero natanze, cyandaborienta andi manimero bacako bagaca babashikanira ku mihana yabo. Ikindi naco turabitanga ku maboutique atandukanye, ama alimentation muri centre ville, kandi tubandanye no kwagura kugira ngo dusubire donc ejo bikunde tuba dufise no vuga ngo ibikoresho byacu mu maison yose ngaha mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara hagati, kuko nabo nyine barakeneye ibikoresho bitagiramwo ubumara bw'ica umubiri.